Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 22 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022. Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikimenyesha makuru Remesha. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe igice gikuru ca kabiri ariyo protocole ya kabiri c'amasezerano ya Arusha. Igice citiriwe intwaro rusangi n'intwaro ibereye, nayo jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkaba ndi Franck Espoir NDIZEYE. Mu ntangamarara ya kino gice gikuru ca kabiri, abegwa n'amasezerano bamaze kubona ko bikenewe cyane kurondera amahoro arama mu Burundi no guheza indiane hamwe n'amacakubiri n'amagume byasinzikaje abarundi. Bemeje ko bashigikiye intwaro rusangi mu buzima bwa misi yose ifatiye ku karanga k'igihugu, ikingira igatunganiriza nyagihugu bose kandi ishingiye ku karangamutima k'ubumwe budakumira. Bumvikanye ibi bikurikira: kwitwararika ko hategurwa mu kiringo c'intwaro mfata kibanza ibwirizwa shingiro ry'abarundi ijanye n'ingingo ngenderwa ko zishikirizwa mu gice ca mbere c'ayo masezerano, no kwitwararika ko iryo bwirizwa shingiro ryemezwa kandi rishirwa mu ngiro hisunzwe ikirangamisi n'amategeko bivugwa muri aya masezerano, bikagirwa kandi hisunzwe intwaro rusangi hamwe n'ingingo ngenderwa ko zikurikira: gutegekanya ikiringo c'imfata kibanza kugira hashigweho intwaro ishingiye ku ibwirizwa shingiro ijanye n'ivyategekanijwe mu kiringo fata kibanza byashikirijwe mu kigabane ca kabiri c'iki gice gikuru, kurangura mu bihe byategekanijwe amabanga ashikirizwa muri iki gice no mu yandi masezerano ashikirizwa mu vyerekeye ishigwaho ry'inzego mfata kibanza. Ikigabane ca mbere c'iyi protocole ya kabiri cerekeye ingingo ngenderwa ko zijanye n'ibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo mfata kibanza. Mu ngingo ya mbere bavuga ku karangamutima ngenderwa ko umurongo wa mbere: abarundi bose barangana mu byo bakwiye kuronka no mwiteka ryabo. Abanyagihugu bose bafise uburenganzira bumwe kandi bafise uburenganzira bumwe bwo gukingirwa n'ibwirizwa. Nta murundi numwe akumigwa mu byerekeye imibano, ubutunzi canke mu bya politike y'igihugu biturutse ku rukoba rwiwe, ku rurimi avuga, kw'idini arimwo, ku gitsina ciwe canke mu bwoko bwiwe. Umurongo wa kabiri: abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro no mu mutekano. Bategerezwa kubana hamwe mu mwumvikano, basoneranirana kandi bahanirana mu budasa bwabo. Ubwa gatatu: leta ishingwa hisunzwe ugushaka kw'abarundi. Iyo leta niyo yemanga ibigirwa byose imbere yabo kandi igasonera ukwishira no kwizana n'agateka kazina muntu kabo. Ubwa kane: leta y'u Burundi itegerezwa gushingwa ku buryo abarundi bose bayiserukirwamwo kandi ikabaserukira bose, ku buryo umwe wese anganya uburenganzira n'uwundi bwo kuyijamwo, ku buryo abanyagihugu bose baronka ico cyose barekuriwe kuronka muri leta, kandi ku buryo ingingo zifatwa na leta n'ibyo ikora bishigikirwa bimwe biboneka. Ubwa gatanu: leta ijejwe gushira mu ngiro ibyifuzo by'abanyagihugu, cyane cyane gutorera inyishu amacakubiri yabasinzikaje, gukora ku buryo ubuzima bw'abarundi bwisununura no kwizeza abarundi bose ko bishoboka ko mu Burundi atabwoba, atagukumigwa, atagusinzikazwa n'indwara canke n'inzara.
Ku murongo wa gatandatu, amabanga ya politike ni ayo gukora ku buryo abarundi bafatana mu nda, ukwizeza no kunywanisha abarundi bose, kuraba ko leta yofasha abarundi bose soko ry'ubutegetsi n'ubukuru bwayo. Leta itegerezwa gutorera itandukanywa ry'inzego, uguha ikibanza ca mbere amategeko n'ingingo zerekeye intwaro ibereye, hamwe no gukorera ahabona mu vyerekeye ibintu vya leta. Ingingo ya kabiri n'ingingo ngenderwako. Ubwa mbere, Uburundi ni igihugu cikukiye cigenga kimwe, ariko cubaha kikubahiriza amoko n'amadini atandukanye. Kiremera ko abahutu, abatutsi n'abatwa aribo bafise igihugu c'u Burundi. Ubwa kabiri, igihugu c'u Burundi ntikigurishwa kandi ntikigabugwamwo imice nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizwa shingiro. Imbibe z'u Burundi ni izizwi n'amategeko mpuzamakungu. Ubwa gatatu, Uburundi bugabuyemwo intara, amakomine n'imitumba canke amazone, hamwe n'ibindi bishobora kubaho bitegekanijwe n'ibwirizwa. Ingene bitunganijwe nuko bikora bitomogwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'ayandi mategeko. Ku murongo wa kane, amategeko ngenderwako no kugarukana intwaro ya cami bibanza kwemezwa n'inama shingiro. Umugambwe wose uharanira mu mahoro kugarukana intwaro ya cami urafise uburenganzira bwo gukora. Umurongo wa gatanu, ururimi rw'igihugu ni Ikirundi. Indimi zikoreshwa mu kazi canke mu ntwaro ni Ikirundi hamwe n'izindi zishingwa n'inama nshingamateka. Turabandanya na kino kiganiro cacu cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano ya Arusha. Ingingo ya gatatu iraba amasezerano y'agateka kazina muntu. Ku murongo wa mbere, uburenganzira bw'umuntu hamwe n'ibyo ategerezwa byatangajwe kandi vyemejwe. Nk'akarorero, amasezerano y'isi yose y'agateka kazina muntu, amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazina muntu, amasezerano y'ibihugu vya Afrika yerekeye agateka kazina muntu n'akabanyagihugu, amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ikumigwa iryo ari ryo ryose iry'abakenyezi, hamwe n'amasezerano yerekeye uburenganzira bw'abantu aharugwa mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ubwo burenganzira ngenderwako bwose ntibushobora kugabanurwa kiretse mu bihe bimwe bimwe byumvikana kandi bishoboka kwemegwa n'amategeko mpuzamakungu kandi bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro. Ubwa kabiri, abanyagihugu bose barafise ivyo bafitiye uburenganzira n'ibyo bategerezwa gukora. Ku murongo wa gatatu, agateka kazina muntu karasonegwa kandi karakingirwa. Ku murongo wa kane, abakenyezi bose n'abagabo barasonegwa kandi barangana. Nta muntu n'umwe ashobora gukumigwa bivuye ku mamuko yiwe, ku rukoba rwiwe, ku bwoko bwiwe, ku gitsina ciwe, ku kungene asa, ku rurimi rwiwe, ku matungo yiwe canke ku gihagararo ciwe mu bandi, ku idini ryiwe, ku byiyumviro vyiwe canke ku byiyumviro bya politike, canke biturutse ku bumuga bw'umubiri canke mu mutwe. Abanyagihugu bose barangana imbere y'amategeko akingira bose ku rugero rumwe. Bwa gatanu, nta n'umwe afatwa nabi na leta canke n'inzego zayo. Bwa gatandatu, umukenyezi wese n'umugabo wese arafise uburenganzira bwo kubaho. Ku murongo w'indwi, umukenyezi wese n'umugabo wese arafise uburenganzira bwo kwishira no kwizana, cane cane kubijanye n'umubiri wiwe n'umutima wiwe no gutembera aho akeneye hose. Nta n'umwe azosinzikarizwa ubuzima canke ngo ahabwe ibihano vyica canke ngo afatwe nk'igikoko. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kudakubagurwa, yaba mu buryo bwa rusangi canke uwigenga. Umurongo w'umunani, nta n'umwe azofatwa nk'umuja w'uwundi canke nk'umushumba. Ubuja n'urudandazwa rw'abaja birabujijwe mu buryo bwari bwo bwose. Umurongo w'icenda, leta iritwararika uko ishoboye kose ko abanyagihugu bose baronka uburyo bwo kubaho bujanye n'agateka kabo. Umurongo w'icumi,
umukenyezi wese n'umugabo wese arafise uburenganzira bwo gusonerwa no kubahirizwa mu buzima bwiwe no mu buzima bw'umuryango wiwe bwaho aba no mu vyerekeye kuvugana n'abandi bantu. Umurongo w'11 ukwishira no kwizana mu vyerekeye ugushinga urugo rwawe birubahirizwa cyo kimwe no kwitorera uwo mwubakana. Ubugeni bugigwa mu mwidegemvyo no mu mwumvikano ntangere hagati y'abubakana. Ku murongo wa 12 umuryango w'ishingiro ry'igihugu urafise uburenganzira bwo gukingirwa n'abanyagihugu hamwe na leta. Ku murongo wa 13 ukwishira no kwizana mu gushikiriza no kumenyesha amakuru birubahirizwa. Leta irubaha ukwishira no kwizana mu vyerekeye amadini, mu vyiyumviro, mu vyo kugira no gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo. 14 ukwishira no kwizana mu guhirisha inama, gushinga amashirahamwe birubahirizwa cyo kimwe n'uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe adaharanira inyungu hisunzwe amategeko. Ku murongo wa 15 abarundi bose barafise uburenganzira bwo gutembera atantambamye no kuba aho bashatse hose mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ubwo kuva no kugaruka mu Burundi. Umurongo wa 16 nta numwe ashobora kwakwa ku nguvu ubwene gihugu bwiwe canke kwakwa uburenganzira bwo kubuhindura uko ashatse. Ku murongo w'17 nta numwe ashobora kwakwa uburenganzira bwo kwiga mu mashuri y'intango. Leta iratunganya inyigisho igateza imbere inyigisho z'amashure yisumbuye na kaminuza kandi ikorohereza abayajamwo. Umurongo wa 18 leta irakurikirana ikoreshwa neza n'iyimbwa neza ry'ubutare bw'igihugu mu kubikira ubwo butaka abazovuka inyuma. Ku murongo w'19 uburenganzira bwo kugira itongo burubahirizwa ku bakenyezi bose no ku bagabo bose. Agashumbusho gakwiye kandi kabereye karatangwa mu gihe hari ubunyazwe itongo na leta. Ivyo navyo bikaba birekugwa gusa n'amategeko mu gihe bigigwa ku nyungu z'abanyagihugu hisunzwe amategeko ashinga ishingiro ry'iharugwa ry'ishumbusho itangwa. Ku murongo wa 20 uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe y'abakozi n'ubwo kuyinjiramwo hamwe n'uburenganzira bwo guhagarika akazi buremewe. Ibwirizwa rirashobora gutunganya uko biheza bikagenda kandi rirashobora kubuza imigwi imwe y'abantu guhagarika akazi. Umurongo wa 21 umuntu arafise uburenganzira imbere y'ubutungane canke imbere y'ubutegetsi bw'uko urubanza rwiwe rwumvirizwa cyo kimwe n'abandi kandi rugacibwa mu kiringo kitarenze cyane. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kubahirizwa mu bijanye n'ibyo bintu byose byubahirizwa bitegekanijwe n'amategeko n'uburenganzira bwo kuburana atakarenganyo karimwo. 22 nta numwe ashobora kwakwa uburenganzira bwiwe bwo kwishira no kwizana kiretse kubitegekanijwe n'amategeko. 23 leta itegerezwa gushira imbere iterambere ry'igihugu cyane iryo mu gihugu hagati. 24 umuntu wese ategerezwa gusonera abo basangiye igihugu kandi akerekana ko abaha icubahiro atakuvangura. 25 abanyagihugu bose bategerezwa kurangura ibikorwa byo gukunda igihugu bategekwa n'amategeko no kugwanira igihugu cyabo. 26 umwana wese arafise uburenganzira bwo kuronswa ibikenewe byose byotuma aregwa amerewe neza akagira amagara meza kandi agakingirwa mu buzima bwiwe, bikongera bigatuma akingirwa ico cyose cyo mugirira nabi canke gukubagurwa, gukubitwa birenze urugero canke gukoreshwa mu bikorwa bimurengeye canke atari agenewe. Murongo wa 27 nta mwana numwe ashobora gukoreshwa mu ngwano mu gihe c'ingwano abana bategerezwa gukingirwa. 28 nta mwana numwe ashobora gufungwa atari hamwe atakundi vyogenda, naho nyene ikiringo cyo gufungwa gitegerezwa kuba kigufi cyane gishoboka.
umwana uwo ari we wese arafise uburenganzira bwo kudafungirwa hamwe n'abandi barenza imyaka 16 kandi akoroherezwa hisunzwe imyaka yiwe. Umurongo wa 29 ico cyose kigabanya agateka k'umuntu gitegerezwa kuba gitegekanijwe n'amategeko, gitegerezwa gusigurwa n'inyungu z'igihugu canke no gukingira agateka ku wundi, gitegerezwa kuba ku rugero rumwe n'intumbero yifuzwa gushigwako. Umurongo wa 30 ari wo wa nyuma w'iyi ngingo ya gatatu, uburenganzira bujanye n'agateka k'umuntu butegerezwa gusonegwa mu bijanye n'amategeko y'igihugu n'intwaro hamwe n'ivy'inzego z'igihugu. Ibwirizwa shingiro niryo bwirizwa riruta ayandi, kandi urwego nshinga amateka, urwego rwa leta n'urwego rw'abacamanza zitegerezwa kuryubahiriza. Ibwirizwa ryose ritajanye n'ibwirizwa shingiro rica riba imfagusa. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana, ndabibutse ko bino biganiro mu bikurikirana biciye kuri wezi3@remesha.net no kuri wezi3@itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter Itorero B. Mufise ico muterera canke mushaka kubaza mudatahura mu masezerano ya Arusha, mwo twandikira kuri WhatsApp yacu na kamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 hamwe no kuri email yacu ndizeye87@remesha.net. Ndashimiye abadufashije kugira ano majwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Franck Espoir NDIZEYE nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.